hagaza ahantu hera ndatangara mbonye imigabo y'Imana ingene ishitsa inyigisha muri mwema gakiza gashitse sinzotirimuka era cane ninjiye era cane Yesu yaneguriye Morano amazi meza y'isoko idakama manuni yonge iminsi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cane. Twongere kandi tugorora ibiganza byo guhesha Imana icubahiro. Uhoraho abane namwe mwese, uhoraho abaha umugisha. Turashimiye Imana uno munsi n'umunsi ugize gatanu turi hano ku musozi w'Imana muri indwi nziza twahawe n'Imana n'inama nkuru y'ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura. Tumaze iminsi turiko turarabira hamwe amajambo y'inyigisho aboneka muri Zaburi ya mbere, ariko ntaravuga kuri ivyo ndabaye intasho nyinshi zivuye mu rugo, naho nari naraye ngaha mu gitondo baje kuraba ko naraye amahoro, hanyuma rero baca bambwira nze kuramutsa ishengero mwakira intasho zabo. Kandi ndafise intasho nyinshi z'abantu mu kigwati bashishikara kunyandikira, bashishikara kunterefona, abandi tugahura mu gisagara gatoyi bambwira yuko nobatasha. Mwakira intasho zabo rero. Dusome rero tudatebeje kuko iyi ndwi twayigize indwi y'amasengesho, ni kuvuga turaririmba tugasoma ijambo ry'Imana hanyuma tukongera tugasenga. Turaza uyu n'umunsi wacu wa nyuma ko ku munsi w'ejo wa gatandatu ubumaze kuja mu bikorwa byinshi bisaba yuko atakindi kintu twabibangikanya, kandi murasanze mubizi yuko dufise n'umubonano ku munsi w'ejo w'abantu bose bakora ibikorwa mu ishengero. Kandi tumaze iminsi tubitangaza muga abantu bakaguma batwandikira ngo hari ivyo mutavuze, ngira ngo hari abatumva neza. Muraraba rero baze kumva neza mwari mudeho bumve neza ko baguma bavuga ngo ntavyo turavuga, kandi twagumye tubitangaza. Dusome rero ya Zaburi ya mbere, niyo Zaburi turiko turavuvura buke buke kuko inyigisho ntiyihuta. Dusome rero Zaburi ya mbere. Egome twagiye turasoma ku munsi w'ejo twari tugeze ku karongo ka gatanu. Uno munsi turaza kubandanya cyane cyane kuri akarongo ka gatanu nyene karacarimo inyigisho kandi ziryoshe zikomeye, naho tuvuga mu mwanya muto mugabo inyigisho ni inyigisho. Harahiriwe umuntu ataja ku mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi vyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Uyo muntu azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kigaheza kikama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose meya yavuze ngo kizomuberako, ariko hano mu Kirundi cahinyanywe bavuga ngo kizomugendera neza. Ariko hari abatabihambya n'ababi. Ababi rero ntibamera nk'uko twumvise.
baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'imanza canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abande sabwe ry'abagororotsi. Haleluya. Gatandatu avuga ngo kuko uhoraho azi inzira y'abande y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana hehe? Mu mahonero. Imana yacu nidutabare. Twaravuze ko iyi zaburi ari zaburi y'inyigisho. Amazaburi aragabuye mu mice itandukanye. Izi ni indirimbo baririmba, ahandi byari nk'ibyese, amapoeme. Abantu b'Imana, ihanga rya Isirayeli, ivyo bintu babikora rero bivanye n'ibihe barimwo. Hari amazaburi yo kwivuna umwansi yarimwo. Hari amazaburi baririmba bavuye ku rugamba banesheje biha kamo k'intsinzi. Hariyo na zaburi zo kwitamba ku muvyimba umwansi. Hari amazaburi baririmba baduga mu rusengero, ariyo bita ngo zaburi zo mwiduga. Ziriho izaburi zavuga ukuza kwa Mesiya, icyo bita l'episode messianique. Mugabo kandi hariyo n'amazaburi y'amashimwe. Mbega no bivuga no biheze. Ariko iyi zaburi twasomye ni imwe mu mazaburi avugwa ko ari amazaburi yo kwigisha, psaume didactique. Kandi murabona niyo yuguruye aya mazaburi nitangura. Twaravuze yuko inyigisho ari ikintu c'ikimazi mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu atigishijwe, iyo umuntu atatojwe indero, ahandi havuga ngo utoze indero umwana wawe, siko none? Ego, kugira ngo akure azi kubaha Imana. Ariko kandi twarabonye yuko aya mazaburi ntiyigisha abantu kwikubaha Imana gusa, ariko yarafasha kugira ngo abantu bashobore kubana hagati yabo. Burya turashobora kuririmba kandi turashobora no kwisonzesha ukwezi kose bigashoboka. Turashobora kwitwa barurangiranwa, umuntu akamenyekana. Hari abantu bakunda kumenyekana cyane, ariko arivuga amazina, ariko aridondora, akagerageza kurondera ibintu byinshi yorunda aho bamumenye yuko ari umuntu akomeye. Mugabo ari ikintu gishobora kutugora. Ikitugora rero ni gushobora kubana n'abandi tudatsitazanya. Umuntu wese akabana amahoro na mugenzi we atagutsitazanya. Ivyo navyo rero ntivyoshoboka tutaronse inyigisho. Na nkunda gutanga akarorero. Abantu badahawe inyigisho ngo bamenye ico batinya, bamenye n'ico bubaha, haji muhira. Udahaye indero umwana ngo amenye ico atinya, amenye n'ico yubaha, ubundi munsi uzosanga isahani papa wiwe ateza kurirako umwana yayiririyeko. Ya ntebe se we ahora yicara none kubera iki papa yicara byose no hicara none se? Umwana arakeneye inyigisho, kubera yuko atararonka inyigisho zikwiye ashobora gusanga yadukanye ibindi bintu bikazomugora. Ubundi munsi natashe muhira bantera inkuru y'ingene gahungu kanje gakuru kavuze. Bari babaza inyama y'inkoko, kuko je ndorora inkoko imuhira, n'inkwavu n'imbata byose ndavyorora. Kugira ngo nkeneye akaboga sinze guhangayika nza kurondera mari mu gasto ndamusaba akaboga, kandi naje shobora kukiyororera jewe nyene. Kandi ivyo muriko murabitwenga, abantu usanga babaye mu bipango bitagiramo n'umuswi, mugabo kandi bakagomba kurya inyama batanazoroye. Hanyuma rero barabaga agakoko kugira ngo bamererwe neza, babifitiye uburenganzira. Hanyuma ari akanyama bakunda kuvuga ngo aka kanyama bakita gute mbega? Ngo kagira gute?
ngo nagasenda baboyi ngo karabirukana hari kera aho kanyama rero burya abantu benshi hari abagakunda hari abagatinya sibyo mugabo kararyoshe kweri kuko nta gufa ririmwo. Hanyuma rero kenshi rero mu miryango bakunda kuvuga ngo kaza kurya se wabana. Mugabo jewe madame wanje nawe aragakunda gose. Iyo atetse rero inkoko manyamo kubiri ngasemura nkamuha igipande nabo kakiki. Ako gahungu kanje rero kakama karabiraba. Rero babazi inkoko atariho ndi hageze kurya ati mama kakaboga kari hehe. Ati none wowe ukarondera kwiki. Ati tugomba kukabikira papa wawe ko atahari. Ngwerega papa atahari ko je ndi umuhungu mukuru ngo nije ndakajyako. Urumva yirawe ati none wewe papa atari ngani ucuba umugabo ngaha ati atajewe no mwijoro ndavyuka nkaveya. Ngoje mwijoro muramvyuka ngo ngumviriza ati papa atari ngo ngumviriza yuko hari umutekano ngaha. Uriko urayumva kandi mu Kirundi baravuze yuko imfizi y'intama itendera nkande ngase kwa Kiswahili nasema ngo kondo dume ulinda misiri ya baba yake sibire. Urumva ivyo rero ni inyigisho akeneye guhabwa. Nyina we yarambwira ati wumvise ingene yavuze. Hanyuma rero nca ndamuhamagara yitwa NN gute wewe ngo waramyugwanira agasenda baboye ngo none papa ngo vyukuri gusa ko ndi umuhungu mukuru ngo tahari ngo sije ndaba karere none oya we nta karere woraba mama wawe akiriho. Mama wawe je ndahari ni wansubirira ni waganze ibyo ngaha mu rugo niwe ashobora gutondeka ibintu byose ngo papa ngo narinzi yuko ngo jewe ko ndi umuhungu mukuru ari je ncanganza akarere. Oya nishobora kuganza akarere mama wawe akiriho. Bega bibaguye nabi. Mwe mwakunze ko tuvuga ubutumwa haleluya turagiye mu ijuru. Oya nituja mu ijuru tutaratunganya ivyo ngaha. Tumanza gutengereza ibyo ngaha bije ku murongo. Inyigisho rero ni ikintu gikomeye. Muraza gusanga twese ngaha dufise imibereho itandukanye bivanye n'ivyo umuntu yize yigishijwe ivyo yahawe nk'indero. Bongo kweli turi kumwe. Hajya umuntu w'umufundi nk'uko kwa Deo azi ko ahantu yugariye iburo yayikajije atakirikiza kuyifungura. Hajya rero ugomba kuvugana na Deo ntuzi umukasha ngo byose nguramubwira ngo gira gucyuko. Filosofi yiwe ni gifundi kicugaye kirugaye ni amanze hazi ivyiyumviro byuko kiza kugurugwa. Bongo kweli rero ubwo ubana n'umufundi ntukasha ni gake none ubona ibi bintu mbega tubihindura sawa mwavyumvikanye rero kandi mwavyumvikanye ko haje ijambo ryo kuvyugurura agira gusa gucyuku iburi bayugurutse. Kubera iki bya bintu bamwigisha bituma amerukundi. Hari wundi nawe usanga ataco yigishijwe ari sindabibazwa. Ibintu byose ntumubarire abantu nkabo babaho. Yinjiye mu nzu urugi arasurura pa nta kuraba yuko hariyo ibiyo bihava bimeneka. Ivyo ntavyo bamwigishije. Ahageze gufungura ahejeje kujya guterura isahane yishira mwanya wayo ivyo ntavyo bamwigishije. Ahaguruka nk'ikimodoka c'ingwano aca yigira kuko ntibamwigishije ibintu byuko umuntu ahejeje gufungura. Niwona twege ino amagoga duvise nugiye muri restaurant ku mafaranga yiwe ahejeje kuyaterera ngaha ariko abo bigo baragenda bayinose barabizi. Ahandi muri restaurant urakomanda indya kandi ukaziriha mugabo uhagurutse n'isahani urayihagurukana kuko n'igihe waza wiserevye nta muntu yabikuzaniye urabishikana nga uhejeje kujya rero nutwazwe kumeza urashirako ebana ugacuhanagura neza n'agaserviette ugacugenda ukashiraho bateza gushira hajya. Abo barigishijwe Imana dutabara. Rero izaburi ni zaburi komeye usomye irimo amajambo ahambaye.
ivuga ngo arahiriwe umuntu atagendera mu mohe y'ababi, aticarana n'abacokoranyi. Twabonye ngo ibimuhimbara biri mu vyagezwe n'Imana, kandi ivyo vyagezwe byo ngo nijya ashira hehe, abishira ku mutima, ku murango na ryari no mwijoro. Omanda babaze ikintu umuntu ashira ku mutima, ku murango no mwijoro, ndabuwo kinyishura ngaha niki nikihe sabwe abanyeshuri sayo nigiki umuntu ashira ku umutima, ku murango no mwijoro sabwe iki ega ni hagati mu ndi twobaza ninda haguru Apolline nigiki umuntu ashira ku mutima, ku murango no mwijoro. Ya wumvise Apolline ngo ni rasiyo, urumva warakunda rasiyo. Sawa none rasiyo iva he ga Apolline? Kutavuza umugabo gantuze. Kanibarize ga muri abakenyezi, ikintu umuntu ashira ku mutima, ku murango n'ijoro ni giki? Abo nta nakimubumva kwabo, ariko bo barakizi haki. Reka mbaze hagati abagabo bobo ngira ngo barabitahura gose. Nigi gashadraka ego telefone, urumva we ngo icashira ku mutima, ku murango n'ijoro ni telefone. Ega ho ntabeshega, hari umuntu yibagiye telefone yofuma konsoma 100 aza gutora telefone yiwe, bongo kweri. Ariko hari umuntu yagitoye hajya na Bibiliya bivuga neza, amahera mu bintu byo bikunzwe kuri inosi, nta kintu kiza gisumba amahera. Muraraba n'abana bavuka uno munsi bavuka bayakunda. Umwana umupfumatishije amaboko amahera gutyo ntarekura. Spagro iriko amahera. Amahera rero arakundwa, ni naco kintu gikundwa conyene. Abantu n'Imana boyanka, mugabo nta muntu yanka amahera abaho. Bongo kweli, reka ndabireka ivyo. Uyu muntu rero umuhigwe ico ashira ku mutima, ku murango n'ijoro ni vyagezwe n'Imana. Aya mabwirizwa y'Imana, hari ivy'Imana ibuza agaca vyirinda, hari ivy'Imana itegeka akabikora. Haleluya. Twabonye rero ngo uyo muntu ngo azogira imizi miremire ishika kure umugororotsi, kuko ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kigashorera imizi yaco iyo mazi, kandi ngo igihe caco kigeze kikama. Umuntu agendera mu mabwirizwa y'Imana igihe cyose akenewe yuko agaragara nk'umuntu agendera mu byagezwe n'Imana, akora ibitunganye bimubaho, kuko niko buzima bwiwe, ndo maisha yake ya siku kwa siku. Hanyuma mugabo kandi twabonye yuko ababi nabo badashobora guhambya ivyo, ntibashobora gushinga imizi ngo bakomere. Twabonye ngo abo bazogurugwa nk'umuyaga, bazotumugwa nk'umuyaga. Kandi twaravuganye ngo umuntu akora ibibi ntakagutera ubwoba, naho yokomera, naho yokomezwa n'abantu. Twavuze ngo naho umuntu yomukingira ikibaba uburuhiro, uyu muntu aho yari ntazosubira kandi kuboneka, kuko Imana ntishobora kuraba giza na gatoyi umuntu umunyakibi. Aha rero niyo nagomba rero dukomereze ngaho, ni kuko none umunyakibi adashobora gushinga imizi. Uyu muntu atuba uhoraho ni kuki adashobora guhangama ngo ashinga imizi. Twarabonye ngo umunyakibi naho yoramba imyaka myinshi uburuhiro azohanwa. Hari impamvu rero ituma umunyakibi atazohagarara. Twarumvise ngo ku munsi w'imanza, ku munsi w'amateka ntazogira agahengekezo. Umuntu w'umunyakibi, umuntu atagendera mu bitunganye, ku munsi w'amateka azotitugwa, azomaramara, ntazoshobora guhagarara. Turi kumega yeye.
ariko kandi ngo si ico gusa ngo no mu ikoraniro ry'abagororotsi umunyakibi ntazoharambira. Ugomba kurambira mu bagororotsi, ugomba kurambira mu ishengero, ugomba ko ibyawe bigenda neza, ushire kuri icaha, kuko icaha ni kibi, kizokwambura icubahiro ufise, kikugira umuntu muto kandi w'inkengerwa. Tugomba rero turabe rero ni kuki uyu muntu w'umunyakibi atazoshinga imizi. Imana ni ituma umuntu abaho kandi ituma umuntu apfa. Imana niyiha umuntu icubahiro kandi niyishobora kumugira inkwengerwa. Imana niyigira umuntu umutunzi cyangwa igomba ikamugira umukene. Narababariye ndi mu Cibitoke umudamu wo muri korale ya mbere ariko aratera agakorasi kavuga ngo aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Acavugiramwo ubuzima babayemwo, akacavuga ati namwe nimurabe muribuka ingene twari tumeze, ati bamwe twagenda gutora amakara mu yarara, abandi ngo twarababoyi ngo nabayaye, ngo abandi twararondera ikiyede tukakibura. Aravuga ibintu byinshi babayemo abanyacibitoke, ubuzima butoyi babayemwo. Ati mugabo raba ubu Imana yaraduhinduriye amateka, agacagara nk'ikizinu nyamugore. Ati ubu turaba boss. Mugabo urabyumva, ati Imana yatugize aba boss. Yesu ashimwe. Ni Imana igira umuntu ukwari, igombye kukugira umutunzi mukanyisase, irasuka ibintu kandi abantu bose babibona. Ati turavye umuvuduko yagiye ko nta nkeka yagiye kuzimu. Yemwe abamaze kujayo muraducira gace ko ari amahera ikuzimu. Ndabaza abo babarakubitiyeyo, baranumva bamwe bashinga intaye ngo barakubitiyeyo. None mwagarutse kurondera iki kandi mwari mwaronse amafaranga hariya? Nta mahera ariyo. Eka Imana yuguruye bigenda neza. Aho mu Kigwati hari umwarimu twakorana ariko arashinga intahe naca nkorora musozi. Yavuye mu gihugu cy'u Rwanda afise abana 8 kandi ashika nta kazi afise, ahantu apanze ubwa mbere haheza amezi 2. Ati wewe wotuviramwo? Ati kwera iki? Namahera y'inzu ni atoya, ufise abantu benshi gira utubise mu rupango, abo bana bawe ni benshi, toilette cyayuzura n'ingoga. Yimukiye ahandi hoho acavyara n'ugira 9 kuko afise abana 14 kandi bose bariho. Hanyuma rero naho nyine baramwirukana bati byakomeye. Bene madamu yo baca bapfukama, Mana uri mwijuru ko tugukorera tukubaha byukuri, aka gasuzuguro ko twirukana uko twabya, none kuvyara biduhindikiye icyaha. Imana ajyamye mu ijoro, Imana iramuhishurira icyo yokora, kuko nta mafaranga yaragifise menshi. Imana ikimwereka mu ijoro ariko arateka icapati, iramubwira ati urondera imbabura 3. Ati iyi mbabura imwe izoriha inzu, iyi izotanga rasiyo, iyi nayo izokwigisha abana ishure. Haleluya. Iri gacaragenda razigura bya bibabura bikoze mu maringi y'imodoka kugira ngo ashire ku ikarayi ateke icapati. Mugenzi ibi ntafise ubu. Noneho Imana yaramuhaye impangu, amatongo. Yambwiye ati ntagiye kuraba mu gitabo ngo nze ndaraba ahantu impapuro z'ubuguzi, hari nzo bavasanga barantwaye amaparcelle barayantwaye. Ati nza numva umuntu antelefona ngo mbega muri ritongo iki kigazi gihiye tugice. Ati hehe, atakihibuka. Yesu ashimwe. Imana rero ni ituma umuntu habaho kandi ituma umuntu apfa, ni ishobora kukugira munini canke muto. Umiriza rero igituma umunyakibi cyangwa umunyabyaha adashobora guhangama, nuko kamere y'Imana itamwerekwa. Imana nta munsi numwe ishira umutima ku munyabyaha, nta munsi numwe ishobora kunezererwa ivyo akora.
ivyo rero nivyo bigize Imana yitwa yera. Ukwera kw'Imana bisigura ngo nidashobora guca urwankunzi canke ngo irabishe ijisho ryiza ikibi cyose gikoreka. Dusome turaba uko yitwa. Zaburi ya 5 dere ku murongo wa 4 mwumvirize ingene yitwa. Igituma idashobora kwihanganira umunyakibi ngo ahangame ngo imurabe giza na gatoyi. Raba 5 duhere ku murongo wa 4 havuga ngo kuko utari Imana y'intambira kibi umunyakibi ntazobana nawe. Abibona ntibazohagarara imbere y'inyonga zawe. Wankinkozi ziki zingana gute? Mumvise ngo si Imana y'intambira kibi. Abantu barashobora kuba intambira kiza. Mu Kirundi bavita ngo ni kuba intambira kiza. Umuntu akarenganya abantu babona bakamureka. Umuntu agakorera ikibi abantu bati ni mumureke. Hari n'igihe mbere abantu bavuga bati uriya muntu ni uwiwacu, uriya muntu ni umuryango iwacu, uriya muntu ava mu ntari iwacu, none ni mubireke ivyo. Abo rero ni intambira kibi. Nuko tumeze aha mu ishengero ry'Imana, hari abantu babona ko bamwe bakoze icyaha arabo gukubitwa bagaca babashira kure, mugabo hagera uwiwe cyangwa uwo yiyumvamwo cyangwa bafise ibyo bahurirako ngo yango twomanza kubiraba, kuko hageze wa wundi wiwe rero byo manza kwitegerezwa neza. Uko niko abantu bameze, intambira kibi. Umuntu akaba umunyabyaha ariko abantu batoya twomanza kubiraba neza. Hari undi muntu yasiguye ahantu ava mu bwoko bw'abantu ntiriwe ndavugira ngaha hantu, kuko muraza amoko y'abantu ni menshi. Acavuga ngo nta muntu wo mu bwoko bwacu acumura, twebwe ntiducumura. Mbega umuntu ava mu bwoko budacumura ngaha ninde gantuze? Na eka nawe ujya yarashize kuboko hejuru nyango niwe muraraba neza, ega yo barimwo bagabo. Uwo muntu ava mu bwoko budacumura ninde? Aha, kubera yuko ari naka yakoze ivyo, oya bari kumwihanganira bakamureka. Barabona umuntu akomeye Yesu, umuntu oya, murabona ujya muntu n'umunyacubahiro, ujya muntu aremewe n'umutunzi, ujya ntiyokogwako. Ariko ngaha Bibiri irambarira ngo kuko Imana atari intambira kibi rizokwemera yuko ibana n'umunyabyaha. Umunyabyaha naho yokomera kikomeza, uburuhiro azoshikwa ku mugaragaro. Nico gituma rero Imana yitwa yera, nishobora kurabagiza icaha. Wewe wokiyongobeza ukakita gito ngo ibi biragendeka, ibi ngo nibisanzwe ariko Imana sikwimeze. Imana si intambira kibi, ntaho yo kwigera irabagiza ivyaha, kandi nukora ivyaha inishobora kumukingitiza na gatoyi. Ariko wewe uravisa aho wabitse mu mutima wawe ubusambanyi, uravisa ahantu wabitse mu mutima wawe ubusuma. Aha ntituravuga iby'amahera. Ubundi umuntu yavuze ngo igipimo cyanyuma ati n'amahera. Atugomba kumenya ko umuntu akizwa ati muze musangira iby'amahera. Aha nubona ko dukundanye ngaha tubanye neza, twogira nk'agashira hamwe ko kugurana n'amahera ngaha. Aha abakozi b'Imana twofatana ngaha mu izosi ukaraba. Hari umuntu naho kibari kirimba apfa gucakira yiwe ayashitse ngaha acazimya telefone hageze yuko ari hanawe, bakamurondera ngo manza murondera abantu ngo sije nsigaye none
ngo ndaza kuyazana nta ngorane. Uwo bakarengana bagakurikira nugira kabiri nugira gatatu, ariko kandi atanguye kuririmba nta muntu azomusumbya kuririmba n'inkomezi. Agize amasengesho akubita y'indwi yose atana amazi anyoye. None nitwaririmba muri korale ya mbere hajya naba Maderena. Hari abantu twari kuma muri korale kabisa. Umwe abwira mugenzi bati hajya ati woza n'amaherangana gutya y'umutahe. Ati nukuri kundu gisoza turagabura 80,000. Ati nazanya ngahe? Ati 50 yonyene. Ati none wo yakoresha iki? Ati jewe noguri ipine ijyo y'imashini yashaje ngayikatamwo amapedale y'ikinga. Kera murana amakinga bari bagira amapedale y'intuze. Ati yo ndayikase inyungu y'80,000 ku munsi ibibonetse. Ati kandi ngiye ku isoko sinahana nimwe baba baziguze zose bakabigira numva pebagabo muramanza murabe ngene mu bitunganya neza nimbize bibateranya ngumve rero ngoye ngo ntugomba ko bene data bamererwa neza. Arezi aragendera yigura ipine ya mbere ayikase yagarutse muri korari. Umunsi wa mbere arindira ko amuhamagara bagabure, agiye kumuraba imuhira aramwinyegeza bamugira ngo si hari kandi ari mu nzu. Uwa kabiri aragendera guri yindi, ewe indwi yose irahera. Mu gitondo bahuye rero ati mugabo imbere yuko tuja muri repetition tumanze duharura amahera y'inyungu. Ati wewe ntuza amageragezwa nagize. Ati none wayagize ryari kutayambariye. Ati nukuvuga ngo naguze ipine ibyo nakasa byose byarampombeye. Ati biri hehe ko bitabora. Ngumve rero reka tujya kuririmba turabisubiramo. Ega barinjira mu rusengero turagenda turategura twicaye rero twari muri rwa rusengero rwa kera ngahereka. Murabona hariho ubutumwa bashiraho bwo kugurura bwaba rugo gucemusha abantu nyene buri mu mushuhira. Bijya bihemera byibuka. Uwo musiguzi avuze ijambo ryo kugurura aravuga ijambo n'umuriro mwinshi abantu bose batanguye kuzo ngo amina mina. Wa mugabo nawe yajya amapine y'abandi ngo amen. Nawe acaramufata ati usubire turahura nawe. Uvugishwa ibiki ngaha n'amahera y'ipine wandiye ngaha. Wa mugabo acarayama kujya kwisashe baturiye yururuka. Ariko urumva ko naho yari amahera y'abandi yagomba kuvugishwa kandi yari amahera y'ipine. Uko rero niko tubayeho kandi abantu bakavuga ngo ya ntangorane vraiment ngo byo ngo kuvyihanganira birashika. Imana rero si ntambira kibi. Ico umuntu akora cyose kibi yo Imana nishobora kucihanganira na gato. Nico gituma rero yitwa iyera. Haleluya. Yashize inzira zibiri. Mumvise inzira y'abagororotsi. Aba rero nabagendera mu byagezwe nayo. Aba nabakora ubugombe bwayo. Haleluya. Ndakwifurije kuno mugoro wa guca mu nzira y'abagororotsi. Amen. Mugabo ngo abanyakibi nabo inzira yawo yabaciriye nta nzira igira gatatu ni zibiri gusa. Abagendera mu mabwirizwa yayo bagakora ivyibona ko ari byiza abo neza inzira yabo iragoroye kandi Imana yavuze ngo izogwana n'abansi babo kuko abagwanya abagororotsi babagwanije Imana. Haleluya. Abo rero izobagwanirira izobahagararira izobavugira. Haleluya. Izobatunganiriza ivyabo. Mugabo abafata inzira igenda imahonero n'abanyabyaha batagendera mu mabwirizwa y'Imana. Ivyo Imana yavuze yabujije bo bakabikora, ivyo yategetse ngo babikore bo ntibabikore. Kuri uno mugoroba rero ndakwifurije guhitamo inzira nziza woshamo kandi iyo inzira ziri imbere yawe ari zibiri. Imana mukure mu muntu yamushizemwo capacité de choisir, ubushobozi bwo guhitamwo. Ahitemwo byiza abe mu bugingo budashira, ariko ahisemwo bibi akaja mu nzira y'abanyabyaha. Iyo nzira ngo iragenda kandi ngo niyagutse n'abayicamwo ngo ni benshi. Abo rero ngo iyo nzira ngo ijana imahonero niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mugabo baca mu nzira
inzira ipfunganye ariyo nzira y'abagororotsi igenda ija mu bugingo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Tunamika amaso yacu. Ninde twosengera kuri uno mugoroba muri izi nyigisho yumva tuvyukuri ya nzira ija mu bugingo rega narayihushije. Narayihushije naho nicaye mu bikorwa, naho nezerewe kwitwa naka, rega narayihushije. Nindagomba ubugingo, ngo nindagomba kurama. Haleluya. Abakozi b'Imana, kerebuka dufashe bano bantu, kerebuka tubafashe. Kandi iyi n'indwi yo gusenga, kandi n'indwi y'uruhimbi, gufasha abantu birakenewe. Inzira rero y'abagororotsi ijana mu bugingo budashira. Kandi Paulo yandikiye ab'Ifilipi 3:20 avugira ngo twe iwacu ni mwijuru, niho twiteze kumukiza wacu azozanana, agamanza guhindura iyi mibiri yacu y'intege nke cyangwa icishwa bugufi, akatwambika umubiri w'ubwiza. Haleluya. Inzira y'abagororotsi itururira mwijuru, ariko kandi inzira y'abanyakibi yabirengagiza ibyagezwe n'Imana nayo itururira imahonero. None ukiri muzima, uyu munsi ni uwawe kandi ni uw'iwanje. Dutunganye ubugingo bwacu bicitwe no munsi.